tugire Kristo gitondo ciza cy'umugisha inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose urukundo rw'Imana rutwuzure amore ya Yesu Kristo atwika amahane yose yoba yari yegereranirije mu mitima yacu ko ari utuntu duto cyangwa tunini tugenda tubika mu buzima bwacu tukadutandukanya n'Imana. None rero mbipfurije amahoro ya Yesu Kristo muri iki gitondo inema y'Imana ibe muri twebwe igwiriye rwose. Turi mu izamu rya kabiri, mu izamu ryo guhindurirwa izina. Kubera ko indoto ari nyinshi reka turirotoremo indoto ariko tubanze dusenge. Hasenga uhuza akamaro ko gusenga. Kugira bavuga ngo wafungura uwafunguye ujye uhuza agaciro ko gusenga tuvuze ngo dusenge mu mutima w'uwo yamaze kumva tuwiteka. Turagushimiye cyane Mukama kuko uri Imana itugirira neza, uri Imana idutera iteka ikadutetura mu makuba y'ubwoko butandukanye, uturabagiza buri mwanya buri munota buri saha buri segonda uraturabagiza twebwe abana bawe. Mukama nuhezagirwe mu buzima tubayemo, Mukama nuninaze mu buzima turimo, Mukama nushimagizwe muri iki gitondo aho tubyutse twigina iteka waduteye ukaduha kubona umunsi w'115. None rero nyagora ku ngoma, umwami w'abantu. None rero nyagora ku ngoma mushobora byose, duhezagira abana bawe mu izina rya Yesu Kristo duhabwa amahoro, mu izina rya Yesu Kristo duhabwa umugisha, mu izina rya Yesu Kristo duhabwa akanyamuneza. Turase kandi turankirije urupfu, turahakanya agashinyaguro k'isi ku buzima bwacu uyu munsi, turahakanya ibitetegwe, turakiriye ukuri kw'ijambo ryawe nikugwire muri twebwe. Mana mutima mwerana ngwino twigishe, ngwino dusobanurire kugira ngo nitwamara kumenya icyo data dushakako tumenye ko Imana izi guhindura amateka kandi nyamateka turekere Imana yacu iyaduhindure muri iryo zina rya Yesu Kristo ridasanzwe. Amen. Umukristo yavuze ngo komera Kristo ni muzima. Umwana itamundotorere. Indoto ya mbere, narose mbona mva muhira ngenda meze nk'uwihebuye cyane nsa n'ukenye, ngeze imbere duhura n'abantu babiri bambaza iyo ngiye, ndabwira ko ngiye mu Rwanda, bambaza ko mfise amahera, ashika nayo ndabereka inoti y'ibihumbi 10 nari mfise, baca barampa iyindi noti ya 10 duca turatandukana ndabandanya. Ngeze imbere sanga ahantu ari umuvo munini ucamo amazi menshi, bambwira wubakiye hirya no hino, ngira bambwiye ko wubakiye hirya no hino ko ariho nca kugira nshike mu Rwanda. Mbona mu kuhaca umukobwa umwe yitayemwo kurya ifi yoga mu amazi aramutwaye, n'uwundi agira uko nyene aranyitse muri ya mazi. Baca bambwira ngo harya bashitseyo, nanje byarase muri ya mazi. Baca bambwira ngo harya yashitseyo, nanje byarase ndababwira ko ntinya cane amazi notwagwa. Mu kanya gato nca mbona umugenzi w'umudamu twiganye
Adaneza n'abandi bari kumwe bavuga ko baje mu rubanza, ndamuhamagara ngo turamukanye, ndamubaza icyatumye baja kuba mu Rwanda, ambwira ko mu Burundi habonaniye kuba, ariko nabona atanyitayeho cyane, aca arigira, nca ndikangura nsigurira. Uwo ni umutego. Ni nk'ukuye wowe urwaye hakaza umuntu akubwira ati nugira uku birakunda. Mugabo rero akabikubwira bitandukanye n'ukuri ku ijambo ry'Imana. Uko buriya jenge ndababwiza ukuri. Nabiga muvuga ngo kugira ngo ukire ngo uragenda gukegera umukozi w'Imana runaka kugira ngo ukoreko. Mutubiranye ari umuntu afise iyo ngabirano uri ahantu usanzwe uherereye. Mugabo kwikorera ubusambi bwawe ngo uragiye nk'ikiniki. Uri umuntu hariho abantu biba byararengeranye. Abaje baragwaye mu mutwe, baje baragize ibise bigize ndabyo. Mugabo umuntu agendana ubumuga butandukanye, ubugwayi butandukanye, ni ukuvuga kugira ngo ukire, kuko hari igihe uca ushira mu mutwe wawe uti noneho Jose nzokira, abandi bazokira kubera bafise amatike, bafise ibiki, ugasanga ahubwo bikubera ikigirwamana kandi Imana yo kuwukiriza aho uri. Ni bimwe bya wa muntu yaragendana ubumuga hamwe kuri ca kidengezi cy'amazi, ngo aridodombye Yezu Kristo akihashika, yaramubajije ko ashaka gukira, ambwira ngo abandi bo ngo bafise ababo ngo baza barabatereramo, aho kwishura Yezu Kristo cyamubajije aridodomba, aho kwishura Yezu Kristo cyamubajije aridodomba. Ni ukuvuga rero ni ikimenyetso cy'uko nk'aho wari ufise inoti 10,000 ukumva ugiye mu Rwanda, ko ni uguherekwa. Kandi sakoshobora no kufise na n'umuntu yaraguherekeje nta n'uwawe yakubajije, ko ni uguherekwa, ni uguta wakubaye uvuga uti ngenda. Kandi nimba hari inzitizi mugira mu buzima bwanyu, nimba hari inzitizi tugira mu buzima bwacu zitubuza gukira, nuko twizerera mu bantu. Ugasanga mugabanye uhora ari. Iyo uzi ko ufise ikintu kikuzengereje uriko urasaba Imana, uricara ugatekana. Uricara ugatekana, ukabwira Imana uti nduwawe Mukama, nta wundi nizeye, nta wundi no kwirukira atari wewe. Mbega Mukama, mbe noguheba nkaja he, kwariwe ufise amajambo y'ubuzima. Iyo umaze kumenya ko Imana ari ifise amajambo y'ubuzima, ntiwigurata utora. Impamvu rero nuko ari n'uguhereko, wageze imbere ubazwa n'abantu utazi. Ngiye mu Rwanda, urafise amara gushikana, bereka akanoti ka 10 bakongereza yandi, urumva ko waruherewe. Nzobona abantu bibwiriza ufise umutego mu buzima. Ngo wongeye ugana imbere ubona ikiraro. Iki kiraro rero reka ndakikubwire neza, burya ni wo mutima w'indoto yawe. Ikiraro ubundi tukijabutswako n'umusaraba twikoreye, umubabaro tugendana, ubugwayi tugendana, ukwihangana tugendana. Kubera Bibiliya iravuga ni Yesu Kristo yavuze hane ni wabyanditse mu nkuru nziza, ngo umwanya izuba ricaka unkwiye gukora umurimo w'uwantumye, ukandi na Data aracakora, nanje ndakora. Umwanya izuba ricaka ni ryari? Izuba rivira ababi n'abeza, abagwayi n'abakomeye, batunze n'abakenya. Umwanya izuba ricaka ni kuvuga ko ngifise izimwe muzabatse. Mbe mwari muzi ko mu by'Imana yaturemeye gukora kuri iyi si harimo kwihangana, kubabarira? Mwari muzi ko ari umurimo? Ni umurimo kuko bisaba kugungwa amarangamutima yawe. Hari ibyo ubona umengo ubifitiye droga. Nuvuga rero Yesu Kristo yaravuga ngo uwo zikorera umusaraba wiwe akankurikira
ngo data azomukunda ngo nanyire nzomukunda ngo duhize twize twibereye. asa amajambo ya Yesu Kristo Yohani niyo yanditse. Wa musaraba rero nigeze kubona agafilime hariho n'ikindi gihe nigeze kukabigisha ko abantu bari bikoreye umusaraba. Mose yari yikoreye umusaraba w'imisaraba urumva ntiyangana. Hari ikiraro bategereza kujabuka. Umwe rero manyanga acavuga ati reka ngikate. Aragikata nuko kugira remurukwe. Ageze abandi batagikase bageze kujabuka batambitseho ca giti cyari ku bitugu. Nico bagize imwaro. Abagikase uwagikase caca gikorokera murabyumva nticakwira ku nkombe kandi uruzi sigo gwipfunyapfunya ngo ruze bugico bico bita kwihanganira imibabaro dutegereje kugira neza kw'Imana. Kwihanganira imibabaro dutegereje ukugira neza turindiriye kugira neza kw'Imana. Rero habaye umutego w'ikiraro niho ngeno kwikujabuka. Mugabo baci baguha amakuru bisigura ko utari ufise n'amakuru mashasha. Baguha amakuru bakubwira ko iki kiraro gihombeye canke kiboheye hirya no hino. Bakwereka ingene ushaka kuhaca ibigenza. Inkuko umuntu yakubwira ati burya rero ibintu byawe ntuzobivamo kumbura uzugira uko wewe wabyanse ntabyo wakoze niyo mahirwe ufite. Kuko barya abakobwa baciye bitera mu ruzi bakanyika nka kurya kw'ifi ni kuvuga ni biterekero ni bitongerero. Mugabo rero ni nkuko bishobora kuza iyo nama bakayikugira kuko indoto niyo iyi ni indoto. Nuko bashaka kubikubwira mu nama ugasanga nk'ubu ni nk'umugenzi yaguhagaye ko yaguhaye agati wisiga wabona imibabaro ufise wabona agahinda ufise wabona ubugwayi ufise ukavuga uti kumbure n'ibi byaremwe n'Imana. Kumbure n'ibi byaremwe n'Imana. Jubize mugabo ngo byakunaniye byarase ndabwira ko ntinya cyane amazi natwago. Nakwiye gutinya amazi tinya abo bantu. Reka gutinya ibigaragara nkuko ahubwo tinya abo bantu mugenda nabo bantu bari bakoritse akarabo bantu bakora ibyo bintu. Uwo mukanya gato ncambona umugenzi w'umudamu twiganye. Wara no umudamu mwiganye wagiye kumudendaguza ntiyakwitaho. Tekanira mu mutima. Wowe ubaza ko azoguteturura, wowe ubaza ko azogufasha siko biri. Tekanira mu mutima. Imana igutabara. Cyo gituma wikanguye asa no utakwitayeho yakwishuye muga yakwishuye ngo mu Burundi ngo hatunaniye ko umva ni inyigisho iri hafi. Reka rero kurondera kwitabwaho kurondera guhabwa iki ahubwo shingira kukuri kw'ijambo ry'Imana amutekane mu buzima bwawe ni utazosoberwa ni utazohererwa. Icya kabiri narose mbona mama Anita yaje kutwigisha mbona turi benshi ku kibuga cyo kwisengero iyo mvuka. Mbona uri kuradukoresha ibikorwa rusangi turiko dukora neza isuku kuri ico kibuga dushinga utubuye dutegura parking y'imiduga. Narabona kwasteri zibiri nshasha zihagaze hirya. Duhejeje uraduhamagara tugira umuzingi utubwira ko perezida yari yahevye kuza kubera ata parking yari ihari. Bose baca bamera nk'abakwimoka bazomera ngo ubu rero azocaza jane kangura ndotore. Ubundi gutegura parking ikibuga cy'ubuti ngo ubundi ngo president yarakize ni Kristo. Wagenda umwigisha w'ijambo ry'Imana already urose umwigisha w'ijambo ry'Imana umuhanuzi umuvuga butumwa umusaseredoti donc umuntu umupasteri umuntu wale wese ari ushaka no kurata umupasteri kandi uri umukatolika. Jewe njya kwinjira mu muhamagaro wanje narose mu gica nangaje narose umupasteri narose ngende kubera ariwe nakunda kubera abarundi barakunda gutembereza utuvideo twiwe. Nsuvuga ngo tumaze kuvugana zuvuga ngo ngwikeka gusa kujya kuntu batembereza utuvideo tw'inyigisho narabyumviriza nawe ngene je nabishize ku mutima gose
kuko jewe iminsi ya mbere ubundi jewe kiniyo ncitayeho ngishyiramo umutima wanje wose muga ntacitayeho kirarengana kimfashije je kinkoze gute nikomeze kuvana nkiri mutoya rero naramuzi bene bari babiri nabaruteye rimwe gusa nikito batangaza biratangaje narose hari agasiba umusiba unje ko hagati y'igikonjo n'ukuboko kandi ari mu Barabu kandi hari mu guca kuko naciye mbyuka sinongeye kuryama nagiye gushikura ku gasiba ndagatera ku mupasiteri umwe hanyuma ndagatereye ikintu cyabaye n'igiki naciye mbyuka ndabyuka meze neza ngana baye nije mu mamagara uko nukuvuga nari mereje bimbangamiye uri kurabyumva ukumva ngo nibindi bintu bari abapasiteri babiri kijya nitemwe y'isi bigaragara n'ibitagaragara nukuvuga kuba nabonye agasiba kaje ngaca ndagatera kuri uwo nukuvuga no pasiteri nkunda ni nayo yewe gose nukuvuga kandi nimfura kandi aje ndifura nukuvuga ni nka kujya Kristo ni nka kujya kwa Matayo 11:28 nari nakiri bimbangamiye byose ibindi bije byose ibimbabaje byose ibishobora gukora ku mubiri ndabiterera kuri Yesu Kristo cyo nicyo bita kugira hano icyo nicyo bita gutanga imibabaro yawe ukakira ubushobozi bwo koroherwa mu buzima rusange mu buzima bukurikira nukuvuga rero nawe ngo yarose jewe ndiko ndabigisha ingene bakora ibikorwa rusange ngwarose ndiko ndabigisha ingene bategura rero kunyimoka ni nko kunwenga kungayira mu mutima kuzuzugura nukuvuga ngo nacenda babwira ngo president yarakize wanyu ngo kuko ngo mutakora ibarabara neza bavuga ngo ubu rero azocaza ngurera azocaza azocaza nyene gukora ibikorwa rusange niki bitandukanye no kugira isuku nkuko ari kubona ndiko ndabigisha ingene umwese ugenda kugira isuku muri we izi ni inyigisho zo kwihana zo kwisubirako zo guhinduka nimuhinduke mubone imisi yanyu yo guhembuka biratandukanye gukora isuku mu karere niki ni nk'ukwiyunga nk'ubu ndabaye nk'akarorero wana nk'ubu nk'umurimo w'Imana mwakoze ku munsi mukuru wa Pasika mukadutuma natwe tugatumika tukagenda kurira Pasika kwa ntuze twese turi mu gishimo cy'abanyamugeri ni ukuvuga ngahaje n'ibikorwa rusange kubera ibikorwa rusange n'abataje burya bihembura imitima yabo baravuga ati kuri uriya mutumba ugasanga ibikorwa rusange bikora abantu 3 cyangwa 5 cyangwa inzu 3 cyangwa 5 bavuga kuti kuri uriya mutumba ari ibikorwa rusange kuko bisiburira ibarabara ry'imigenderanire mwakajya nigi ibikorwa rusange washobora no kuba utarabyumva no kubikora utaranabikora ni utaranabikora mugabo ugasanga uzobyaza umusaruro ahubwo wewe ubwawe ni wewe uzibangamira kuko ibyaza umusaruro iyo hari agahengwe kari mu mutima ukavuga ati ni koko bitari uko ni ikibazo gukora ibikorwa rusange nk'ubu ubona ko kuw'Imana wa Yesu Kristo umunyakigongwe tuzoba turi ku mpimba nk'uko bahimiriza nimutanga amashikano nimugarukire ku bandi nimujye kugirane gurira beki nk'ubu nubona nk'ubu ndabaye nk'akarori bagenda baguze amabeki y'abantu sibyo ejo narababwiye ko ari abakristo baguze zijya beki z'abajya abakristo muri presereje ni ukuvuga nk'abajya aho bibereye nabyo bari batsi mugabo cyari gikorwa kandi sije nakibateye mu jewe narakoze icyo nategereza gukora ndavuga muga mutima w'Imana ba muri bo burya nagira mbabwire iyo wigishwa gutanga ugatanga iyo wigishwa gukora ugakora ntaba ari wewe
abo umwuka barumvana nk'uko n'abasambanyi narabwiye kujya abasambanyi bumvana iyo ufise akantu muri wewe k'ubusambanyi uhura n'umushinwa akakubonamo igitsina wahura n'umwara bakakubonamo igitsina nta kintu akubona kubera ko utwo tuntu turumvana turakwegana rero n'ufise mutima w'Imana iyo uhuye n'ufise mutima w'Imana murumvana buriya rero kwigisha ntuzovuga ngo jengo ibyo ngo nibivuge uraba neza ko atari Imana amaze kudadika umutima wawe ntuzoronka umugisha niba daditse wa Farawo Imana irabagerageresha izi nyigisho irabagenzi ikavuga ati reka bizaguce mu matwi nawe ntuzoronka urwitwazo niyo mpamvu iyo urinze ubona n'umuntu agutereye hano muri groupe irimo ijambo ry'Imana nukwiye kwigira igihangange usuzugure gusubira ikintu kimwe wakora no rero kwa kuntu banyiboka ibyo ni buri rusange abakristo nk'ubu we ndiko ndababwira igikorwa cy'urukundo ari nk'umukristo umutima wari kuravanga reka cyane womenye muri zo bekiye ngo arigiye ngo nibona ko bari bakeneye zitatu ngo abantu batatu bazikeneye ngo burya ngo ntiwamenya hari igihe nk'ubu ngo yacihabwa n'abantu batanu ngo nawe baravugana akazana critique bikamutwara ubwenge bikamutwara ubwonko uwo mwanya kubyanariza ari kujya mu ijambo ry'Imana akazana critique niyo botanga ari batanu facture z'imiti nazo nabo batanze epurutana n'abatanze batanu ya batanze icyo miti girinyene kandi nagenda babwiza ukuri niyo boyatanga nkayake nk'akarorero uko kwimoka nibyo ndiko ndagusigurira nikuvuga ni twatungo nongo reka ngo burya ngo utanze ikikano gutanze ngo icyacu gutanze iki bakwifuriza umugisha nibyo koko urakubako ndumve naye kabo burya ngo ntiwomenye ekape kagira amere ya nyeri yanonze aba gusa nuko mutaramenya aya mafaranga ashika ubundi jema ameze nk'umutumwa uko Imana intuma ngo mbabwire niko namwe mu ntuma ngo mbwire Imana kandi inyungu jewe kubwanjye ndabasumbye inyungu nije mbifisemo inyungu kuko ndi mu muhamagaro wanje mugabo nawe inyungu uyifise gusumba urya wahaye kuko ubundi Bibiliya iravuga ngo haniho hazobageze ko mutaga kimwe muri 10 mukabimenya neza ko impfubyi ishikirwa mupfakaza ashikirwa sibyo uwupfunza ashikirwa uri mu bitaro ashikirwa uwaherewe ashikirwa akavana arashikirwa biragoye n'ushaka kubahaza mugabo mbabwije kuri komera Kristo ni muzima mwebwe tuvuze ngo wani bikorwa rusange tuvuze ati komera Kristo ni muzima kandi cyo kintu genzo gisengera ngiri kuri isi y'abazima nikindi jamahoro genzo gisengera ndabizi ko atamakemwa muzontora cyo ndakizi kuko isi namaze kwitabura ko ari umwanya mutoyi hari bindi namwe muvuga ngo urumva rero ngo wosiga ngumwana apanze namaze gutahura ubuzima bwa Tobito nige zaronga kanya kukurondera umuhungu w'umwe Tobiya yarabuze n'umwanya wo kubyara umwana wa kabiri kandi umugore we ntiyari ngomba niyaburose uwo mwanya baramuburagiza kubera umurimo w'Imana yari afise aho yoraye ku buriri uwo musi yagira igitoro yumva bariko baramuhiga gushika aje kuryama n'imfungugo bamuteguriye ntiyaronga kanya ko kuzijya muzosome Bibiliya amubyara Mungu mwa w'ikinege urati kuvuka uri ikinege isavuka muri bene Sadoki isavuka mu bantu b'abanyabwenge b'abahanga sibyo b'intwari mugaba kabura umuraga gusigaye yakubyara ikinege kukanyuma Imana yabwira ati isi iracakugomeye n'ubundi ajya kunyageza nk'uko yarahungutse kubera umwami ndari yapfuye nuwo kandi mu bihe bya Nebukadinezari nikuvuga ikintu cyawe nigiye burya natuvuga abadaniyeli gusa hari abandi nabo b'intwari zidasanzwe nikuvuga ikintu cyawe kuko nguwo yashize na application n'ibigeragezo hejuru wazi guhoja guhamba abantu bapfuye ukavuga utuwe umubiri uri mw'Imana ubu n'umunyisirayeli ibisiga ntibikamutandagure kubera ubugome bw'abantu ajaza bakakomora bakaguhigira wajya gukorera uduhera Mungu wiwe ariko aramusaba umurage yagaze igihe amubwira nk'uko ndamubwira ati hariho umugabo wahariya murabona ubu hariho umugabo wahariya aye ibucankuzo na nahonzi wowe nawe yari yagiye kuko mu buryo bw'ubuhungiro umugabo arahakorera ariko ni yari hafi iwawe tarameraniye udufaranga azoheza aratuguhe umunsi Imana imwishyura Tobiya yari afise gahunda yo kubaza papa we ati adresse ya wa muntu kugira ngo nzomusaba utwo dufaranga wakoreye papa Imana yamwishyura imushyira muki imuhonyoreza ikirenge mu matungo y'ibwami kuko yari havutse umukobwa gusa atawundi se muragwari
kandi abagabo b'ibihangange bari barahigeze Imana irabica bageze aho baryamana na Sara kandi Imana ikabagakwa bakagira predote bya bintu byose hajya bageze kwabira Sara ngo agira kore ngo umurimo ngo agira kore ngo umurimo kore ngo umugore ngo agacapfa uwo mugabo Imana imubikiye Tobiya kugira ngo Imana ishumbushe Tobiya so nubara kwigisha ibikorwa rusange niko ndababwiye ngukomera kisi ni muzima tuvuze ati dukuru uburyaye twiyubake kandi twubake igihugu ndabareye two kubaka igihugu mu mwaka wazigiye twabisengera narashingiye ku mafaranga 1000 gusa ndabwira ati mwebwe mufate ko ari ahantu mugiye kuza muterera amafaranga 1000 ku kwezi muyaterere murabe yuko ubushomeri budapunguka mu gihugu cy'u Burundi murabe yuko hatazi ibintu bikomakomeye marakarizuma ubwira bwanyu ntibwigeze bugaragara Paulo yarabwiye abagalatiya mu kigabane cya 3 abagalati ngo mu abagalatiya mwe ninde yabarotse ngo mwatanguranye ubwira bwishi ngo mutangura mu by'umwemo mu bya mutima none musozereye mu by'umubiri ubwo bwira bwo Paulo yari yabubonye oya kandi rero mugabe ikibabaje nawe wanashaka ari abantu bari hagati y'ijana na 50 wabona ko bashaka kuba babyumva mugabo umutima umva uko kwimoka mutima w'ubugome ntuzopfuheze iyumvira umuntu yakubwiye ati wewe 1000 utanga 1000 nta mafaranga utanga kiretse ubishatse ubihisemo ni byiza n'ubufise ikibazo amafaranga azobari bazoguha kadeni aho kadeni nta nyungu ni muzotanga nako ntabwo niri ku mutwe wawe nta uzogutanguriza convocation ibyo urabitse ni umutima ni sezerano ryo mu kandi zikomeje byabateje imipfumo n'imikoshi nta numwe twishutse mugabo ndabizi kubera iki agacaza agaratora rabizi ko amaze gukotiza nk'amezi 2 cyangwa 3 ahatora afise 3000 ahatora dufate 50 reka mfatira nababwiye ko amafaranga azaye kugura ibitungwa ntiharake mvanga ni amafaranga ajya bakujishe akadeni runaka ajya ushaka kuvuga uti kangira kameza kirigara inora ari kangira iki ngure ariho nk'uwaza avuga ati je wico mu mutaho kadobo ka makoto wikinje amakoto nagafayini ngakora ibitungwa cyawe dukeka umerereye kuko mfite ubumuga mu gutwonda dushobora kudukora ati noza ndigurira umuti iyo niyo nayo mfite ikomeye muri iyo cash social ni kuvuga rero wahubwo twace tunga umutahe w'agafuko k'ifarine niki kuko ntiyari bwagire ko mbijana na nukuvuga rero icyo ndiko ndavuga byabi 50 bagusabye bati niyo utoronka yo kuriya nuronka 2 byo kuriya bizane ugabanye bakwandikire koko wagabanje kandi si inyungu uzobugabanije ideni kugira ngo bagenzi bo nabari nyuma jere nabikarikiye ndabona taha mu myaka 3 twaba turabahigwa atawe tuvunye kandi ubishatse akorera umugisha agashira ubutunzi bwakora umugisha agashira ubutunzi ncyasanga hafi bice 90% bose zari indyage n'abana b'abakobwa baje mu university ubu bibaza jewe sishaka kubavunja kugira mugabo mbibuka igi ugasanga nabana baramwa bourse baraje baguye 150 mugabo byarakunaniye ahubwo na cash social waciye yivamo na cyagihombe byarakunaniye ku kwezi uri njyajya utagwaye utari mu bitaro uri njyajya kuko hari ubuzima mutazobamwo mudahagurutse kandi mutagiza kigo ibigaragara byo mu byupfu iminwe ikora yose kandi gatunganira umukama yihoza hejuru ukubako gukora ko Imana iguha umugisha iyo gutunganiye Imana nawe ukavuga uti sinzo kujyajyanya kimwe muri 10 sinzogirana Imana iguha umugisha wigwije ku wundi mugisha cyo bivuga expose nabyumvise nuvuga rero gukoresha ibikorwa rusangi mwakobona asa neza bwa munyuma ukanyimuka ngo azocaza nyene nidushira hamwe umutima ubona raje nidushira hamwe umutima batuzoshira hamwe umutima ugumva none ugira ngo ngabo bantu ntabwo byari bikwiye yuko hari kwipene ko tumwaka nurakwira namasengesho twagize ninyigisho ninuze twe twakuye muri ajya amasengesho ya pene yo kwitegura kuva kwa mutima mweranda
ni ukuvuga rero ugasanga ni umukozi wa leta, ugasanga ni umuntu yiyubashye, ugasanga ni umuntu afise imana, abo twita ngo nabakizwa, niko mubivuga ngo nabakizwa, sibyo? mugabo ujye ukishiye wese abakijijwe. ni ukuvuga ugasanga nuko twabyitanije n'idini, ubundi hari inyigisho nyinshi twakira ukutariko kandi bikadukwegera mu muvumo, ugasanga nawe kandi agakomeza, ugasanga na Kristo yarayivuyemo. uwo rero usanga n'ijambo ry'Imana naryazamu rimwe yasezeranira Imana gukurikirana atarayikurikirana. nagira amabwire ko kuba umuvuka no komera Kristo ni muzima udafise izamu na rimwe, vuga uti nzoreka kumviriza yose mugira izamu nzoyikumviriza no guhomba. nawe shaka ukishira kuri yo rero, tukuwa mbere nzumviriza izamiri, kuwa kabiri numviriza izamiri, kuwa gatatu izamu rimwe ryonyene byo kuzanira umugisha, kuko ni ibikorwa rusange. none rero ngo wapinze ngo azocaza nyene nimuze tujye hamwe dushira hamwe umutima. abantu mwiteguriye urupfu, mwiteguriye ngo none ngo ubundi ngo bizomara imyaka ingana, nimwe mwiteguriye urupfu. Jeni yarage byo datashinze gukora, nazigamye imyaka 37. ubu rero urandetse ma orozine we barafeyininga, abangusha barafeyininga, ingwara ziwe zirafeyininga. uranyireke mbe nagukorera mu ijuru n'ubuza abakoni naza, kandi nta mirimo iriyo mu ijuru nk'iyo ngaha ku isi. mwe mwitegure, umva ngo umunezero ngo nawe ngo nimukore, nimushiramo umutima, mureke kwikekana. wewe wizera Imana gusa, uvuga uti iki kintu niyo bomemukira naco kinwara, ureke guhagara mu kibanza ca mugenza. byo ni ibikorwa rusange. kuko uhagaze mu kibanza ca mugenza uvuga ati reka nje kuryama nata murimo mfise, burya nawe uno munsi ari ku murimo kuko yararuhutse mu yindi minsi. ko rero no gushira hamwe, umva rero uko ariko kuri, kuko ubona ko nibyo bikorwa rusange turi kubikoreraho mu ndweze. murazi ko yabaye uwa Mungu Pasika kwa Nuzeya, n'ubu naho ariho Pasika kwa Nuzeya ishingiye ku kuzoja ku mpemba. ahubwo reka nce ndabaha abantu mushaka ko tuzojana, kuko n'ubundi nari nzi ngo tuzokwinjira indani dusengane nabo, dusangira igisabisho nabo, muga twasanze bidakunda, bisaba ko hinjira abantu ngo batarenze 4 usengerayo kugira umunsi mukuru, kuko bazose umunsi mukuru. none mvuga ati 4 rero reka iby'iminsi mikuru yaho tubyihoze, ahubwo tuzotwagwe n'umurimo, tugendere kuri gahunda, kuri orere yabo. kuko nabo nyine burya bari indani niho bari mu munsi mukuru. bose ni byiza gusa kwifatikanya n'abakristo bagenzi bacu, mugabo ababishaka mwese muzoze. nkama nanyibutsa ndaja ko barinka ababishaka mwese kugira ngo tuzovugana, aho tuzohurira n'isaha nzoyibakominika, nzobaha itangazo. ibi byose ni ibikorwa rusange. ibikorwa rusange rero mureke kubyimoka. n'ubu ndazi ko Imana izoduha ikintu gishasha, kandi ikintu gishasha ni ikiduha, nimukigendere ko nshuti zanje. burya onoseja none ngo bakubwira ati muri kesi social shira amafaranga 1000, abagutwaye harimo babitanguye mu nyuma baradebukirwa, mwe babitanguye mu nyuma baragirana. nagamba bwira ko ikintu cyashinze gishingiye ku isengesho, ikintu muzokura mu isengesho, n'abandi bazodebukirwa aho uzocomeka. none 1000 ko nabonye ubuye ni kibiriti, uvuga iti buri kwezi nzogura ikibiriti muri komera Kristo ni muzima. ibyo uko akora ugiye kubijyamo uca usobeka ubunaniwe. kubera iki twavuze tutijana rija kwa Ntuze, n'indi jana kwa Ntuze, yani majana 8 aje kwa bantuze. bamwe bakeneye kugirana gugurana. ni ukuvuga wowe ugiye kuvuga ngo ibiki n'ibiki, natwe hariho raporo ziba zitunanira, kuko ibintu biba bishingiye ku isi y'umwuka. mugabo muri iyo si y'umwuka ujya tuba turi ko dutuma Imana gukora, kuko Imana ireka gukorera mu migisha yanje, mu bikorwa byanje. Pawulo yabibwiye neza Timoteyo ngo hari abantu namaye bureke kugira ngo ndabatererane n'Imana ibone kubabohora irya shetani, kuko nabona ko kugumana nabo biranduhisha, kandi nabo bikabatera kwijajara n'ubuhombye. n'ukuri kose n'ubuhombye, bagwije ukuri n'ubuhombye. none rero kutabuhombye korera muri ako kudahomba. mukristo rero yakoze kurota indota, Imana imuha umugisha, ngira ngo kwara kugira ngo nanje nibuke ndabakebure. mu gutanga amadeni nayo tubitanga,
kuko hageze ku rwego usanga nta n'abantu 200 bagatanga igihumbi cya caisse sociale, kandi nakije igihumbi cya caisse sociale kitaboneka amadeni bica bigora, ubundi ahubwo nibo bihombeje. Iyo babikurikiza neza umuwamugeze ku rwego ushobora gutora nk'umuriyoni, ukagenda ukiyungunganya ukariha ya mashiramwe baguma bakujisha ukayariha waheza kuyariha, twebwe wowe ubikuye ukararuryamye ukareka kwangara mu bana, kuko nuko barihira turabarira ukararuryamye mu bana, sibyo? Wazi nko kubona umugore muzima aratandukanye n'abana be ngo kora ideni 300, ideni 400 biteye ubwoba. Kandi nanjye byambaye ko inda ubujya wibwira wayiraye ko, kandi mwinshi kinaho mucanga iki kizoja mu ngiro, kandi mabwije ukuri muzobaze amakuru ya Elon Musk ujya mu muhungu ariko agenzura ikirere cyo hejuru. Igihe batangura bugiye ahereye kuri ijya pay ngo hari umugabo yari afise amafaranga yanga kwiyunga nabo, mu nyuma abona bariko baratera imbere birenze, ashaka kuza kwiyunga nabo cyo muri kimite bamaze kugeraho. Buriya nagenda abwira iyo mubonye ikintu gishasha kije, Bibiliya yavuze ngo ni naryo sezerano rishasha turi mu uyu munsi w'115 incuri igitigiri cy'Imana cyuzuye, kandi ni n'umunsi w'indwi mu minsi yo gusenga twambaza ikigongo cy'Imana. Buriya abatabitanguye muraja kubyumviriza mu biza amasezerano twagiye dukuramo, ni inyigisho zagiye ziza guhera ku wa gatandatu mweranda saa 9 ziri hagati ya saa 9 na saa 12. C'est fixe ça ko la connexion clinique mugabo kameme ni saa 9 na 12 ni muri iyo espace, ni muri gazamu ya gatanu. Kujya gatandatu cyatangura 12 igindwe rigatangura saa 3. Nukuvuga iki rero ni naryo risozera twinjiza mu kwa kisezerano rishasha. Nukuvuga iki rero mbabwiza ukuri kintu kimwe, iyo mubonye Imana izanye igitekerezo gishasha neje ukazowusengera ha neje ukumva igitekerezo gishasha, niyo aza mu rugo rwawe ukacumva n'umwana uzogiha agaciro, uzogiha agaciro bizogufasha, kuko utagiha agaciro hari igihe uzicuza, nabyumvise ibyo n'ibikorwa rusange. Uvuga ni kwigishwa gukora umuntu arose mama Anita waje kutwigisha, mbona turi benshi ku kibuga cyo kwisengero iyo mvuka, mbona uriko uradukoresha ku kibuga cyo kwisengero iyo mvuka ntunabihe ku gatumbi wanyu, no ni nkuko uvuga ngo kuri eglise wacu canke ku kibuga cyo kwisengero mvuka, nawe wavukiye mu buryo bw'umwuka, kuko iyi ndoto ni umwuka gusumba iby'amaboko. Abantu rero mwadebukiwe mwazinduranye ubwira amamura bivamwo ongera mu byuke, igihumbi naco cyo gutwara narabwira. Hari igihe ubona umenga igihumbi ni gito, hari uwatanga 2, hari uwatanga 3, hari uwatanga 5, hari uwatanga iki, hari uwagira mugabo mwaradebukiwe. Ndabiza bataradeukirwa ko badashika 20, mugabo nzowubaka uwo muryango, kuko buriya nshangwa ngo hano ndaronkera iby'umwuka, iby'umubiri nawe utabyitayo n'igikoni. Ibyo bintu bibiri, iyo umubiri wanikiritse umwuka nawe uburi mu hagarara. Umutima w'Imana ni iminitagira uko ingana aratwambariza. Iyo mutima w'Imana atakwambariza urumva atakikwambariza urumva ubusa n'utariyo, icyo kitiyo. Kandi iyo umwuka umutima w'Imana cyane iby'umutima bitameze neza, burya no umubiri uri mu kavuyo ko buzima birangira ahubwo wangiretse unapoteye gose burundu. No yabo by'ubwo bari uburyarya ntibazobahende na communauté nimwe, ni nko badavuga ngo tugiye ngo uruva ngo mujyango ngo waba nk'uyo muryango y'abihebeye Imana, sibyo ngo ngo tuzojya ngo dusenge ngo duhagare imbere tabernacle gusa, no ushiramo ingabire zanyu mu buryo bw'umwuka, nimba muri mwitwara niki karisima yanyu mezuko no mu buryo bw'ibigaragara. Tibyo kunda twaba tuko dusenga Imana nk'iryaje, kuko dupfukama tugasenga Imana tukaja mu jambo ryayo. Fa ku Imana nayo twereka ko twasenze by'ukuri iyezagira imirimo yacu y'amaboko, nituba batanu nitwiyunga turi batanu, kuko umwaka n'ukwambuka, umwaka n'ukujabuka, umwaka n'ukurenga imbibi.
ahubwo twoba turiko turakora nabi cyane. Kunyimuka naho nukuvuga ngo reka shareka ngo njye n'imari zocuza reka shareka. Yezu yadutunga cyane. Imana iza kuguha ubuzima bwiza, ntiguhuza n'abafite amayetaje ngo bayakugabire baguha amakonti ak'imiduga. Iguhuza n'abantu bafite ikirere cya mutima w'Imana ku buzima bwawe, kuko nimba ikirere cyawe gishobora kugagwa n'abarozi, neganda babwire ko hariho n'umuntu w'Imana ashobora kucugurura. Kandi rero nta mavuta, reka mbabwire ukuntu Eliya ntiyari kuvumura igisagara cya Yeriko. Eliya yabuze imfura n'umwana w'umucuko. Eliya ari hari. Elisa niwe wenyine kuko hari havumwe na Yozuwe, yari afise amavuta kabiri. Yozuwe kuko yari afise ingabire yo kubaha Imana n'iby'Imana, akagira ingabire yo kugira ukwizigira. Naho yagize rya kosa kuba Gideyoni. Ibyo ukuraga byo gusiga umuntu, Yozuwe jewe siniganda ndagagara ko gose. Ko ari mu gihe kigoye ku buryo babwiye ati jewe nizanje misemo kurika Imana mwe nimba mushatse. Donc baramuhabuye. Igana musabwe nuko yarakomeye cyane, yari yaramenye intambara, abanyisebo ndi baramuhabuye gose. Muri je mubona musagene urupfu ati ntimuja gupfa urupfu ruzosubira gupfa undi muntu numwe nanu wari bwarupfe. Isi ni yasami bambirika asamika bamira. Birasigura ko bari bamuzengereje. Base wabo icyo kitiyo. Nibyo Dawudi yavuze ngo yabara bakura tarabo duhurize ukuboko ku nkoko imwe. Dawudi yavuze muri Zaburi yose ibyo si byo kwa Yesu Kristo na Yuda. Ngo hongo sinore ngo numenye uko ndabipfona. Umugabe kibabaje nuko arabo duhurize ukuboko ku nkoko. No kuvuga nabasitswe n'abafite Imana. Rero icyo ndiko ndavuga ni iki. Hariho umuntu mu buzima bwawe y'Imana igomba kumera neza, iguhuza n'umuntu kandi aho ntibishingiye ku idini. Kuko wa muntu yinjira mu kirere cyawe, yavuga ukumva urahezagiwe, yavuga ukumva urahembutse. Uwo muntu aho uzoba uri ku mpande zine z'isi hose, imyaka yose uzoba ufishe uzomukure ko mugisha. Kuko hari undi nawe singabire zo kwigisha, yanabyigishijwe, arabisigirwa, aragira muga ariko aravuga urasinzira, iyo ariko aravuga urarambirwa, iyo ariko aravuga uburi icyo utoramo, iyo ariko aravuga uburi inama wigiye. Mugabo ujya muntu uzumva niyo bwo bugome bwa wongera ukabisubiramo, nuko ukumva ariko aravuga uba attentive. Feza taje niyo azoba ari umuntu w'umumenyesha amakuru asanzwe muri byo bamenyesha amakuru y'isi. Sabamenyesha amakuru bose si ibiganiro byose mu attentive kumviriza. Aho hantu hazoba ari icyo gishoboye, hazoba ari igishobora kugukiza mu buzima bwawe. Kansozerere kuri iyi mwabyumvise ibikorwa rusangire by'igihugu. Nawe Imana ibicishije mu ndoto y'umukristo, ni mu by'igihugu. Vuga uti mama anitananguye kandi aba tuzotangurana. Gusa tuzotangura ntiturabisengera kuko ndayiprograma mu masengesho. Uti gusaba impuhwe z'Imana. Mugabo ndazi ko bizotangura n'iminsi ya Pentecote. Aba tuzotangurana nkaguya tugira anniversaire, nkaguya twongera kugusubiramo indagano zacu. Ubu ni indagano y'Ibatisimu, aba buri saa sita z'ijoro mukwiye kuyisubiramo buri munsi wose uje. Ibatisimu nahawe jewe, yangeze yanshize yanderereye mu bibondo by'Abana aramwemereye asiraso konzo mukorera konzo musenga akonda zigera ndamuhemukira narimwe. Ese nk'ubunguwo canerera nk'inanga kuza ndakabashira ku nanga uturimbo nza ndabaririmbira turimbo twakera muri Ecclesia mwana twibagiwe nitwe ngomba kubagarukanira muri azimwebwe. Azimwene dufise intuze nyinshi turimbitse, turimo kuzirikana gose, turimo Mana data. Muramaze kubona nk'ubwo indirimbo za Pasika cyangwa za Noel nyinshi usanga ziguruka zirimo ibishobisho mugari nk'akaririmbo usanga nyine kakwinjiza mu mwuka w'Imana.
tuvuga ati abantu bari bafise Kristo bari bafise umutima mweranda. None rero tugira tubitangura. Nagira mbabwire ko ntangazo cyane n'abantu batoye amafaranga muri Keshasheni bayari. Nta muntu n'umwe aho bari muri bo. Kandi ntibazi ko mbazi. Nukuvuga mugabo rero baratwigishije. Ko nigeze gusenga ndabwira Imana nk'ibi n'ibintu byari bitwaye iki. Umuntu ahubwo aje agasigura ati kuko nzi ko nabuze n'igihumbi twoce tumuha nayo ikiro cy'umuceri uwo musa bivuze akaramiko. Kuko tuba twumva ko yaherewe. Twari muri rya jambo ngo ibyahi ngo bimeshurirwa mu mutwe. Kandi twumva ataco gitwaye kuko je ko natanze igihumbi ko naguze. Nukuvuga ikintu gikora navuye iby'amadeni mbihagarika. Narabibabwiye nigeze kubabwira ikintu gikorwa ndiko ndavuga kuri kwa kunyimoka mu mutima wanyu ko kungayira mu mutima basikozuga mutengo ngo burya rero kora ubwo bwibonesha icyo uri kurategeka y'icyo ufize kunyimoga n'ikindi kintu nawe ukizirindira mu misabane nango dozona yubatse etaje abandi nawe niyo kesi sociale nyitoha imigisha Imana yandenge ngeneye kuri isi kajyana nayubatse benshi wabayiri reko no kubaka etaje dafise iki epurtanona cyo yo bari nka building yakomera Kristo ni muzima mwabona yubatse ngo kugira ngo dabina dohere bazoyereka kwe umukana office abandi batobiya kugira ngo uzobone ngo nambaye ngo ibintu byiza ngo nyeganyega kugira ngo uwo mukana office jewe ndi tobito niko tobito yari umugabo nkuko rero mutekana munezererwe n'ubuzima muze dushira mu bitekerezo kandi mbabwiza kuri ko nzobabera inshuti nziza zobigisha mwishina rya Yesu Kristo mukogwa kw'ibyo bisuzuguro by'amari by'ibyo bisuzuguro by'amadeni mwese ni muzobanza kuja muri Oman ga mu gihugu cyacu ingo mu Kristo yaragiye mu Rwanda kugirane kandi n'ubunyenero sizi ndoto tuzobanza kuja mu Rwanda kugira ngo utabago nawe utavuze icyo warugiye gukora icyo kirari yuri kurajanye kumahanyene anu harimana mana ururutse imigisha yawe ururutse ariko ndabasabye muzongure piano basi jewe n'abacurarangira ibifukunyi bibavemo ndamusi yorere mbyukanye mutima w'Imana byuje gose muti birashika kabayonze kubera intege nke zacu ege nyene wumva rukwidadira ruguhata mana ururutsa mubagwaye ururutsa erega Dawudi ngicyamushikanye ubwana ngo yaracuraranga ibivugunyi bikagenda ariko mbona mbaza Imana reka ngigwe ko ndayibaze nganyene Imana Dawudi ko yari imfuvyi yari yakuriye ku birenge byawo mu ishamba ariko yavuze bona data na mama bana nagumye niteze kugira neza ko Imana ngiye kuri isi y'abazima yakuye akananga ko gucuraranga umuduri yabikuye ubinyera maze mubaroshe ururutsa ni muzo yame ngo nayo bagwaye oya nayo muduri kubacurarangira ibifuko cy'ibigende mwamuri ko mubanza kurondera kujawoga mwe gusa ni muzo wamaye eka muzokombe mu bigure mu binzanye gabo mayina hashobora kuva mbega igugwa ngagira unyandikira inbox mbacurarangire muri komera Kristo ni muzima ibifuko nyibigende indoto zanyu zo andazivugira ku piano bazi wewe aha mukomere Kristo ni buzima kandi agira neza byose gatatu ngo narose mbona banzaniye umukozi w'uwo mukobwa ngo nuwo nari natumye ariko nari niyumviriye cyane nuwo nari natumye ariko nariyumviriye cyane kuko wamengo nawe nari natumye nca ndibuka ko uwundi nari mfise yagiye nca ndamutora arinjira mu nzu ndi mu nzu baramamagara ngo umwana arikararira arashonje babuze icyo bamuha nanje nta mubebe mfise muto mfise ariko nca ndababwira ko hariho uduhwi twutumara amasenge nca ndaja gutora umwana ndaja gutora umwana mbona abyibushe ntora uduhwi tubiri ntangura kutumugaburira nikanguye na wa mukobwa narabona ko yatanguye gukora akazi ndotorera iyo ni nyatsi kwinjiranye
senya ni ukuvuga reka mbane mvuge kuri uwo mwana ubundi umwana uramubona ko ari uwawe ukamubona urumva bakubwiye ngo umugaburire utabizi yuko ufite umwana cyo nicyaduka kandi kizana inyatsi ni nk'uko woza wibona ni nk'uko woza wibona ko ikintu kigusaba ubutunzi ikintu kigusaba mu by'ufishe ukaza ukibona ko mugabo nawe ucibonye ko utagirane ukaza ucibona ko ariko utaruciteze kuko umwana arakonsoma ngo wamuhaye uduwi tw'utumara amasenge dusigura umugisha rwihishwa ni wa mugisha Imana igutunganiza kuko burya baradufungura sinzi ko tuganamo inzoga twavamo inzoga uwo ni umugisha niwo waciye utora mu butunzi bwawe hano uvuga uti hari utwari kuraziganya tuzogufasha tuzogira umuraga tuzogira iki akaca bari twukora ni ukuvuga uciye bugufi birenze ku buryo ikintu cyose kije nk'ishuri utacankiriza ukemera umwana iyo ubonye uti nabonye ubwo nabwiza kugwa naguruhungu ndarusanganira mbwiye ubonye bagusaba ikintu agombwa bamuguhaye ashonje baguha itangazo ko umwana ashonje nubu hari ikintu kiri muri wowe kinyokeza ubuzima bwawe hari ikintu kiri mu muryango wawe kinyokeza umuryango wawe kigiye kujaho usabwe amafaranga yo kwa muganga usabwe kugira ngo intege ziyongere ingufu ziyongere ikiniki cyo ni ikintu kibi cyane bitandukanye nuko bari kuza ubona umuntu aguhaye umwana akamuguhana n'ibindi bintu byose reka ndayigusigurira uko ndi wowe yumva ntukibaze ngo niremenanye Musa mwene Yokabedi na Amuramu Musa umusuku w'umukama umuyobozi w'Abanyisirayeli baza muri Kanahani Musa nyina amaze kubona ko yavutse mu gihe umwami Farawo yari y'ingoma atashaka yuko Abanyisirayeli baguhira barica abana b'abahungu si cyane bica abana b'abahungu Musa nyina aramubika Imana itagura gukora igitangaro umunsi wo kuvuka abaganga bari bahari bagira inama baravuga bati nta mpamvu yo kubica bagaca basigura Farawo ati burya ntibaze ngo twase umushahara watwongeye kugira twice Abanyisirayeli buriya abagore b'Abaheburayo akazi n'abanyamaboko ku buryo bw'uko agitera igisi wowe uja kumwakira azahije gutera igisi ati rero niwo mumwicira ko yamaze kumubona ko umwana yarize ati biragoye bacibigira inama ko abana bazobareka bakavuka bazoza baratembera mu mihana bakaraba bavutse bakabica nyina wa Musa Yokabedi aragirane aramunyegeza amezi 3 munyuma ngo abona ko bigiye kumwandikira ajisha kato aramutwabwa ntibamumwicire ko amushira mu rufunzo umukobwa wa Farawo aramutora kubera ko Miriyamu yari ari kugatumba ararereka ko bamwice nyina yabwiye atureke ko bamwice bwa Miriyamu agereranya mutima mweranda ni waguma tubwira giruko nukuvuga rero Miriyamu acaragenda aratinyuka abwira umukobwa wa Farawo ati no kurondera mu Heburayo kazi akamukorerera akamukongereza ati arico atego wo ukoze bamushiriye Musa bamuhaye Musa bamuhanye n'ibyo kurya ibyo kwambara nukuvuga Yokabedi iruhande yuko yongeje umuhungu we mwibanga batabizi ko ari nyina wiwe kubera Miriyamu yahawe n'agashimo ahabwa udufaranga ahabwa ibirenzo ahabwa iki nawe bakuzaniye umwana utazi wowe yaranamuzi no mwibanga yareka kubye expose we bakuzaniye umwana utazi akonke akurye akununuze no wose umugishe n'inyatsi ngo n'ururyi genda muri Maraki ya 3 ngo mbakure kw'ibyonyi mbagomorere kwimigisha mbakize ubugwari genda utangure gusengera mu isengesho ry'umuhigo ubundi hari ururyi ruri muri wowe rugiye kubyura umutwe rwose tanga ubumara amasenge kandi ureke intege nkeyi kuko byumvikana ko harimo n'intege nkeyi zawe bya bindi bibaye nta kundi niko bimeze nta mukristo aba muri nta kundi no uravuga uti Uwiteka
wowe barakugirira nabi bakakuroga bikemera bakakwicaye ukacure ukareka kubatungira uto ugacugena imbere y'Imana. Ibi bindi kigisuzuguro ndacanse. Niryo sengesho iyo Shafati yavuze inzahabu ziwe zaboneye mu mwonga muri Aziya mu ruzi. Ni naryo sengesho Dawudi yakora. Yaravuga ngo abasi banje ngo barakamene ku mutwe ngo barakaranda ku mutima ngo baragapfa ntagira igihamba ngo barakariba akabatuka imbere y'Imana. Mugabo Sawuli ni wari umwasi wiwe wa mbere amuhamagaye cyangwa Imana imumugabiye ikamuzana ngo yigeze kuja kwituma. Bavuga ngo gufuka ibirenge ari bagana na bya bikanzu byabo bambara ari bagira umukuza ushangaho n'icumu. Dawudi arabitora ahubwo ashiraho ikimenyetso gusa afata umutwe w'ikanzu ngo kujya kwa Shezibi ry'abasaserdoti arakata ashira ngaho ngani yamwica. Ageze hakurya ngo ati mwana wanje wasombeje ubwenge wasombeje ubutungane. Dawudi ntiyigera muhangara mukageze imbere y'Imana. Reka rero mureke gusengera mu bujyaje, mugeze imbere y'Imana mwature muvuge murire mubwire Imana ukuri ko ubuzima bwanyu mugeze imbere abagenzi banyu mwiyamura ibikomere mwanagura amosozi abababaje twenge babona. Abyumvise reka kuba niryo ngwe warubizi ko atamwana muto yumvise ahubwo hariho uduwe hako niko bimeze yaki nane mbigenze genda imbere y'Imana utake uko nduru. Mugabo gusa imbere kuja gutaka imbere y'Imana banza wisozume urabe ko ukwije amakondisyo kuja gutaka imbere y'Imana. Ureke gutawa kuba uja hirya no hino, ureke kumviriza, ureke gupinga umutima, hama kandi wongere ugirene wongere ube umunyakuri buri kintu kimwe cyose kigire umwanya wacu. Uwo mukozi nawe ngo bari bakuzaniye urumva uri mukavuye ku buzima ntiwabona kundi wamwirukanye ntiwabona ko umukeneye no kutamukeneye. Mugabo wavuye umva uributswe ubuzima umva kuri mu buzima bwakavuye uributswe wowe ntiwabona mugo uravuga ngo kumenga undi yaragiye. Ubundi umukozi yaragiye niwe ushaka kubiyoga kuko uri mu munaniro uri mu kazi kenshi uri muri ambote yaje y'ibintu. Iyo hari ikindi kintu ufise usanzwe ukora mugataka ikindi kintu usanzwe ukora cyaye umukozi nibamenya ngo yagiye atakindi kintu zengo mugabo ntidufise ingabirano zimwe important namagara ntaba ameze kumwe ntidufise n'ubukomezi bumwe ntidufise n'ubukozi. Rero uwo mukobwa ngo ni munzu baramumagara nje ndamutora. Uwo mukobwa rero uko kuntu usamaye donc ikintu kimwe cyose basi bamu buzima ufata uvuguti kuko indoti yawe urerekana ko hari ubuntu bw'ubusamazi no kwiyakira atabugome burimo mu bw'ubusamazi no kwiyakira ufite. Fata ube mu buzima kamubwira ibyananiye ikace sinzibeshe ngo ngire cyera kwibeshera ku mwana w'umuntu kandi Imana yaje ibibona ibyo nshoboye. Ndeka nkubwira ibyananiye jewe no gufata ngo buri kantu kamwe kose ngo mfise registre ngo ndiko ndandika kandi ndabikunda cyane nabigerageje kenshi byananiye narapfuka Imana yaravoma namfasha. Ume kuvuga ati iki cyabaye iki cyasohotse iki cinjiye byaraje sinoje ngo nibeshe kubera bundi marumu arigiye mvuga ngo jewe ngo amafaranga ngo muganga arisaga bitandukanye n'umuhamagara wanje nibyo umuhamagara wananiye nigeze kuba umugore w'umuntu no kuba mama w'abana. Ubwo ibyo biratandukanye no kuba mama w'abana. Iyo uri umugore w'umuntu ukabana mama w'abana biratandukanye no kuba mama w'abana. Kandi birashoboka ushobora kuba umugore w'umuntu ukaba mama w'abantu benshi. Mbwa biratandukanye no kuba mama w'abantu benshi. Biratandukanye. Nukuvuga iki rero icyo ibintu nibikunda kuko uje gukorera mu mubiri. Ari igihe ubwabo ndabitse ngo mbitse 50. Ndaboro muri iki gihe jewe inshingano zanje ziba ari izanje nizo gutanga n'Imana yanje gusa. Mugabe iyo uri umugore w'umuntu ubwirizwa kuraba ko utahengamiye ku ruhande gwirarira ryawe cyangwa umuhamagaro wawe ngo ugunge mugenzawe. Mugabo uyu munsi nshobora no gutanga byose ngasigara memvide ubusa. Nta muntu mbangizene abana bafishe ibyo kurya n'abakomerekereje inzara nta muntu mbangizene kandi nuza kuzinya mu mukristo ndamubwira ati bugi Imana rero yibagiye ibyawe niyabincishije ko mugaba nubatse ndi umugore w'umuntu cyo nigikunda
ubujyanama buba buri ngombwa buri primordial. Rero jewe byarananiye mugareka nkubwira ikintu cyananiye igakubaho uvuga uti iki nagikonze umushara wanje ndawurose credit bakase barakuramwo ikini ca 10 cy'umukama kanegekanye n'agashikano kaboro cyagashikano zanje bangekanya ku munsi w'Imana kavuga uti ku munsi w'Imana ashobora kuza ndatanga amajana 5 canke 100 cyangwa amajana 2 fa n'uburyo bwawe nta mafaranga make kuko umuriyoni uvuyemo ikingorongoro cy'amahera 5 witwa irindi zina kandi riruhije amajana 9 ni mu amajana 999 n'amajana 955 n'atanu riruhije gusumba kuvuga ngo umuriyoni udaceza biga bivana n'umutima utanganye ati uwe byagakinga uzotina kintu tubura none rero ico ndi kuvuga ni iki igakuba ubuzima kwera uwo mukozi ni uw'umwana umva ko byagiye kuba n'uwo mukozi yinjiye hagiye ari inyatsi yo kwinjirana kubera ko abantu bakumenyera ubuzima ubayemo bakakubwira inama burya ni byiza narababwiye umukobwa cyangwa umuhungu ambaje ati jeshe wanje dukundanye kuno bivuze ko zuzobana ngira inama cyane umugabo wanje cyangwa umugore wanje turashwana nirinda nzi neza ko bugi inyishu special ni mwene kuba mu rukundo abayifite harigi uvuga uti wusu wawe hero avuga ati zinomuheba nanje Imana nimuhinda bugera inyishu bifite wewe ndakora he nirinda ko ngomeretse umutima wawe kandi nkirinda ko nshaya ku Mana yanje niyo mpamvu abantu uzi nibahari ngo bashinga itegeko rudasumbwa rashinze bahari ngo bakure hibicu bone ngo ngahari akazoka kasize nubigira uko ibibicu birava iyi nzira iragushikana iyi nzira ikoze muroro hasi nabwiye inzira ejo inzira inzuzi yagiye mwisezerano ryo mu gatondo mwisezerano ryo mu gatondo ryarimo mutima w'Imana gose abantu mutagyumvirije muje kurisengeramo ntabwo imisi yose inkomezi ziba zingana oya mugari igihe nyarwa nuko nyene saa 6 z'ijoro kuko ari igihe saa 6 y'ijoro rigera maze nk'amasaha 10 nangara ntigeze mva mu kibanza ndimo ugasanga nk'ubu nko guhera saa 6 z'umutaga cyangwa saa 4 z'umutaga ahantu narindi niho saa 6 y'ijoro isanze uko nariko ndavuga n'ubu ndiko ndavuga kikuko jesho akumara imisi 2 ndiko ndavuga ntigeze nje nukuvuga rero shira ubuzima bwawe kuri orale kubera uwo mukozi niyo ndayikuyeko urinde gukekeranya bisigaye Imana ikugire neza turagushimiye cyane mukama kuko uri Imana yacu tukaba abana bawe tugukengurukiye kuko uri umudahangarwa kandi natwe udushira ku budahangarwa bwawe kugira ngo tworoherwe mu buzima tubayemo bwa buri munsi hezagira twebwe abana bawe duhe guhuza umutima duhe kuja inama duhe kumva kuri Imana yacu kandi twumve ko atanakimwe twoburira mu biganza byawe urakoze nyaguhora ku ngoma urakoze mwami w'abantu urakoze mushobora byose urakoze nyene ijuru n'isi ni wowe neturuye ndabizi ni wowe mugira neza ndabyemera dushire kure y'ubugome utwegereze hafi y'ukuri kw'ijambo ryawe amaraso ya Kristo tweze rwose ineme yawe muri twebwe igwiriye rwose ubushobozi bwa mutima wa mweranda udushoboze kubaho tunezerewe no mu myaka yose amen mwaraheze giwe turaja gusubira mu mwanya w'inyigisho tuganire ku nyigisho ziteze ibisuzuguro heza giko